reka twe ntimushaka kutwobuje kubakunda twe bavuze tububaye ngiye ngo nukuri ngo je ngo wewe ngo madame ngo wa projet ni gihugu vraiment kiri bizarre ku buryo vraiment navuze nti vraiment asha sinzi ko nzofungura rero naciye mbayo umuceri wonyene tambwe nk'ubu akariro gabanya akariro nuko tamwe ari mu bantu bariko baratuma niga kuvuga igiswahili ko cese sino supporta ko aje mu massage ahandi hantu shaka jewe nzoyimwigirire bajya bakogwa mu massage sidaba trustinga bajya wapi Ejo turimo n'abakobwa cyangwa abakenyezi bose bakunda cyane gose mu micano yiwe ntabyoroshe itangaza Elsie Gretta. Yes murakoze cyane Arsene kumpa akanya ku kinyamakuru dukunda cyane ejo le media de l'avenir ndayikundira amakuru kubera ko nanje fisa aho nandika amakuru kenshi ndakunda gukopya amakuru yo kuri ejo nkayashira ni wanje rero ni kinyamakuru je nkurikirana cyane ko gitanga amakuru yizewe kandi meza ikindi nkunda kuri ejo ndakunda amafoto yabo bafata amafoto meza urifuza kuzoyikorera wanje ntangorane kuko beneyo n'abantu twumvikanye twokora nyene muzompa akazi nuko rero shire cyane Elsie Gretta yes mu YouTube waranakoreye kuri TV urashaka kuri urugendo rwawe muri journalism yego urugendo rwatanguye muri 2016 d'abord 17 nja gusaba amastage ngira Arsene nyene niwe yabifasha mu vya sport birananira muransabira no kuri BTV ndadubura ariko vraiment Arsene akantu nibuka yangiriye kuri Buja FM muri urwo rugendo yarigeze kuntwenga birambabaza wambwiye ngo nariko mvuga abakinyi bo muri Bundesliga hirya higanwa ryo muri Allemagne ngira ucura twenga ndiko ndavuga ry'ama equipe mugabo sinanzi ko ko nagiriye oya ntiyambwiye ngo ntaco nzova mu vraiment gusa yaratwenze hama niho haci yatangurira n'ubugenzi ucuza uramfasha Elsie wabaye mu Bushinwa ubona Covid sino kwijamo byari bimeze mu gihugu cy'Ubushinwa ni igihugu kiri deja kiri bizarre nivyo novuga ngishikayo narabaye depaysé nivyo kujya vyaho ni igihugu kirimwe ivyo kujya bitaryoshe muri aeroport wumva hamota ikirungo vraiment urana nko gushika muri aeroport hakamota nka bijye birungo vyo mu bwiza kwa mamasoro wowe wari bwabibone muri aeroport ni igihugu vraiment kiri bizarre ku buryo vraiment navuze nti vraiment asha sinzi ko nzofungura rero naciye mbayo umuceri wonyene tambwe nk'ubu n'umuntu yita mu mafoto nkubaje gute tawe n'umuntu wanje cyane urutwo tuntu twiwe vraiment yanyishagiye n'inyuma y'umukuru w'igihugu watambwe Om sweet home soign soin akariro gabanya akariro nuko tamwe ari mu bantu bariko baratuma niga kuvuga igiswahili tamwe ndabona tunaongea mu Kiswahili tunaongea mu Kiswahili tena mimi napenda kwangu ni kizuri sana Elsie sana mtu wangu tena wa confiance akariro ndabona ko umugezi natamu namuvuga tambwe ikintu ndamuvuga ko nuko n'umuntu yazaye akantu ka innovation ko kuja inyuma y'abantu akagira ifoto tambwe no mu Rwanda baramuzi kandi vraiment abantu benshi kujya kuntu yagiye n'inyuma ya president hoho ari umukuru w'igihugu vraiment byarantangaje vraiment kubera biko bitegerejwe dusiguri umugore yemewe gufata neza umugabo niko bimeze kubera ko abagabo n'abantu baba stressé gudusumba donc barafise ukuntu batajera stress baba biviriye mu kazi baba bari barushe habimane
baby urumva aba yiri wararondera ubuzima ni wagira stress ahangayika urumva rero madame ashitse ni kuvuga ashitse ifoko madame ashashusha amazi amugirire na massage Jesse do wakariko mugabo ndazi ko ivyo bintu ariko bigenda nzobigira ariko pas totalement nk'ivyo mvuze mugabo jewe vraiment nzomenya kumujera stress nyene akunda massage ko nzogenda ndavyike ko Jesse no supporta ko aje mu massage ahandi hantu shaka jewe nzoyimwigirire bajya bakobwa mu massage sidaba trusting bajya wapi Isura ngo utwawe uzotwike jewe vraiment bizokwangira ahandi Arsene keya nzoyitanga hari abantu baca bavuga ngo izokeya ngo uriko uravuga ngo none ngo abahungu ngo batudesevye byashitse bakakudeseva ivyo woya birashika twese na jewe barandesevye hari umuntu umukobwa yaciye nyitwira ngo nuko umuhungu ataraguheba ngo cya gukorera igafe urumva barayinkoreye mugabo hariho nabandi batayinkoreye donc rero umugabo wanje nituzoba twagize mariage nawe mbona ko ari umuntu mubi donc nzomuha keya ko yene na amada bivuga nzoyimuha byanke nayimuhaye erega hariho n'abagabo akuvanga kubera ko none sazi wafise umunwa washishwe utanguye ama stress y'ibiki gumumutuka urumva Arsene nawe biragoye ariko n'abagabo barahemukira abagore n'abagore barahemukira abagabo none ko kwa mudefanda abagabo yazi ni na mudefanda abagabo urabona ama menace ni nari urumva ukuntu bimeze abagabo kubafata neza kubavugira ni kugira ngo abagore twebwe n'abakobwa tumenye ingene dufata abagabo bacu kugira ingo zimere neza hariho igihe useda kugira ibintu bimere neza jewe sindi hari igihe nto bishobora muganga mbashaka ko Imana yo bishobotse nivyo navuze ndakunda abatipe bonze kubera mvyibushe urumva mugabo amabaje bambwira ngo noca mboneka nk'umunyokuru umva turi kumumenga ndi mama wiwe nk'umusheri nono yuko umugore wifuza sirongo cyangwa umugabo ushaka so mubana oya urumva ahubwo urazi Arsene hariho imyaka umuntu agenda arageramo ukavuga ati vya bindi vyo kwirondeza ngo ama 6 pack je ubungeze muri ya myaka kigingi yavuga kandi Arsene yari afite 6 pack yaje nimwo kwishima kera yari top mugabo no uri kibaje ariko urumva ukuntu bimeze kigingi yakantu yavuze ati je ngeze muri ya myaka yo kuvuga ati nimba naho yoba yitwa Claude akaba akunda umuryango wanje akaba yitaho famille nico gikuru ubu sinkiravye ndi ngubogar urabona nka cameraman ngene ari bogar ubu uya cameraman urumva hagihe atanyemesha avuga ati reka nironkere nuwo yitwa Mathias canke Claude sikizima senga hasa rero urumva nta makaprice ubukigira ukugenda urakura umukobwa urabona yuko ivyubaka ubuvyibuhe sukonda mugabo uguza zamaho nyene ukavuga ati jena nishaka uwonze nijya umuntu yamenye yuko akwiye kubaka umuntu amenya ko akwiye kubaka mu gihe aronse uwo bavyumva kumwe ko nk'ubu je ndashaka kubaka me uwo nakunze ntaba bishaka urumva ko nk'izo 2 semaines wakora vuga Arsene ngo maze ngo umukundo ngo 2 semaines none nimba izo 2 semaines sindadetermina yuko uwo muntu honyene tuzona kundana no mu minsi ziri mu muntu abariko ariga ariko jewe ico nuko jewe uwo twokundana wese nuwo kubaka so gufyina nta copinage noba nkijamwe donc iyo uronse umuntu rero ukuri urabibona kuko mukorana ama projet ensemble mugakorana utuntu ngaruka mvuga yuko bijyevye kuvuga ngo ubukene niki umuntu muhunga Kenya aremerewe gukunda mugu umuhungu w'umunebwe ni watemerewe gukunda mugu umuhunga Kenya arashobora gukunda kandi uwo bakundanye agasangana namudugije ya duvaye ko bimeze neza ya ariko n'undo zakera zari ya ziratandukanye c'est sûr ivya kera baje kubaka bababwira ngo niko zubakwa ariko ubu uya bagira mariage bagira ati we bagukubise ni koferi imwe wana cuvayo
kuko nta gukubitwa ntaki kandi abagore ba kera barihangana bakihanganira ingorane mugabo urumva abagore bubu umugabo atashe rimwe agataha ejo saa 9 y'ijoro asanga madamu ya telefonye inama za famille burya bavyuka mu gitondo famille yakoranye ariko ba kera ba mama wacu baratena ibintu byinshi bagatena ubu urashaka kubona umugore aje mukabaga kubita umugabo wiwe ngo yicaranye n'abandi bakobwa kera ntivyabaho ariko sindi ko mvuga yuko atari vyiza abagabo kugira bagira indero ifoko tubacunga urumva abagabo kugira mugira indero ifoko tubacunga urumva bamucunga gute urashaka kumwama hafi kusumba donc nuze urumva nk'umugabo abakunda gusohoka iki ifoko sometime mubwira ati usohotse reka tujane mugabo naho harika umugani bavuga ngo uwohora imbwa gusutama yozimara zose abagabo zurabe nkaho haciye umukobwa uje ubona aravye kaya kantu ko kuraba kabagabo ko kuraba umukobwa arenganye ntidushaka kukabakuramo naho ari umugabo yapfiriye uguhengama naho yarapfiriye umugore wiwe uje ubona ahindukiye uko mbwaje nkavuga ati ahindukire base barabe vya vrai umusumvya apana kuraba urenganya wese no wasumva mvuga freshere canke bamba sinovuga amataye sinzi mugabo vraiment hari igihe umugabo wawe aravye umuntu witaye nziza nawe ushobora kuvuga uti ashaye muri ivyo raba Dani kintu utarakigura ukimaritse kwa Siyoni ubu kiba uvuga ati yo ico mpabasha kiya gitenge ugishikaye mu nzu igitenge rero gica gicuya n'abagore mugabo abagore bifata neza sha umushikaye no mu nzu vraiment akaguma ari top yambaye ikanzu y'imini hagoye vraiment yambaye ikanzu y'imini no mu mwanya wari wo wose n'abandi baba bari muri ya mpuzu za projet nkanje ngana gutya Garsen ubona nambaye ujya mupira wa projet n'urutenge je ubona vraiment bamfanza babo bampoye ubusa nibo no jenzo koma nambaye imbini kugira ibintu bimere neza kugira ngo umubona ko ndamuseduiza kugira ntaje handi mugari igihe yoje kubera ingeso ariko jewe ico mvuga yuko je nkaje na umva wivyibuhika cyo wambara ibintu bijya bipira ashavuga ati mbe umutante wawe rega baza kubara musavuga ati none umutante wanyu senge yaramanusi yavuye ruguru Tanga abakobwa baba bavyibushe ndabahanuye muze mwigire sexy go frame ndagushimira kuyego citawe urakoze abagabo bavuze yuko mwe mutegeza kudukunda nka 90% twe ngo natwe tububahe reka twe ntimushaka kutwobuje kubakunda twe bavuze tububahe urazi yuko umugore ntatoba gukunda mbwa akakuba hari top none wowe umugore yakubwira ngo aragukunda Garsen ngo yagupfiriye yagize iki ahagutukira mu bandi bagabo jera mvuga umugabo atukirwa mu bagabo ukaje ubona aragiye no mu rubanza ngo tugira amahoro we ni wowe yarakunaniye ugira se ngo ngagara amahoro nta mahoro namwe utari bujere n'ibyo wawe Garsen birababaje man umugabo bagaya vraiment arumva nibaho vraiment biranababaje vraiment birababaje nabona Garsen ko bimutwengeje hari umugabo barafata namubona umugabo uje wumva umugore ngo ndakubwiye ko 19 zo buri muhira cyabibaza nk'umugabo nko umubonye Garsen uzuriyire frère sindavyanse vraiment ariko umugabo kugira yerekana ubugabo bwiwe naheriwe umugore agusuzugura twebwe mu bantu mu rubanza urevede ngo tugira amahoro iwawe amahoro iwawe kandi abagabo ifoko mwiyubaha mugavuga ati jewe ego umufasha n'umufasha mugukerekana ko wewe frère murashoboye urumva bagukure mukango taha ngo niko mvuze ngo uri kusororera abandi mu mahera wakoreye donc rero usibye mvuze na jewe asha nta mugabo wanje azosora agurisha ipa rya dosize nkani mire ngo nemera mugizo n'ingeso mbi umuntu aza kwemeza mu bantu kandi muhira babuze n'umunyu vraiment
mugabo abandi bagabo nabonye barabikemuye asha hariho umugabo umujama wacu ati asha jewe madame ari hari sitabagurira mugagiye agiye asigara dusa yagugiye madame asigara dusororera niyo ngora urumva ibintu byo mu rugo urabiza Arsene nawe ntiwoza gutagata ngaha usize hajya muhira bimeze nabi ariko ngaha anya papa na Dare vraiment aritaye ibintu by'umuryango asha birangyohera kandi Arsene ikindi kintu antangariza ko kenshi madame baba bari kumwe apana babagabo basigaba abagora bo birashika oya ntitwo bacunga ngo tubashobore mugabo mukigira rega urumva bijya bintu byo kuvanga navyanye burya birafise ukuntu vraiment je mvuga nti hari igihe vraiment nawe ushobora kubona umugore yaracuye n'ukuri ku Imana ukabona umugabo nawe nyene yiboneye kandi gakobwa ariko je mvuga umugabo arashaka kukuvanga gukunda ivyo je ndabizi ko umuhungu canke umugabo arashaka kukuvanga gukunda uje ubona umuhungu akubwiye ngo nukuri ngo je ngo wewe ngo madame ngo wa projet hari uwo bahurira muri ahena basororanira akaca mutana mu gitondo bikaba bihereye aho na pere ntazitabe mugabo akaba ari ka telefone wa mukobwa wa projet je nkeneye ko abakobwa rero bariko baraturaba ndaba ikibanza uhagazemo muri uwo mwanya kuri uwo muhungu mukundana uru wa projet canke uru wo batwara gusirikirasiyo sirikire w'ibirori kugira ubone kuri wa projet uwo muhungu mukundana arakubwira n'ivyo akazakora rero basigaye bagira mariage n'abantu ngo akora iki murabanye utazi ni wabo nukuri ko Imana nturabona ni wabo ntuzi ni wabo ntaragushira muri projet ataragushira muri projet ziyiwe wewe uracara uwo batembereza vuva ko umuhungu mukundana ariko agushira mukundane vya mariage canke n'uwo bariko barayerereza muri miki hehe urumva rero ngaho oya twese ifoko twitora hari umuntu mushaka gukundana nk'ivyo wambwiye ngo fise umusheri ngo tumaranye 2 semaines si 2 semaines ni misi mike ariko sindabonayo nawe ivyo no batanguye kubivuga umwaka wohera naramuzaye kuri televiziyo ntanguye kubivuga ariko nyene umuntu abari kararaba ko ashaka ko agira projet mugaho ho abahungu bo ndabiyamwe batambwira projet hoje ntituri kumwe aba diaspora sindabaze ga ibintu byo gukundana n'umuntu ari kure sindabikunda amour à distance oya amour à distance ni yohera en plus je narabivuze abantu bakundana batabonana ivyo bintu Imana nta nivyo yarizi n'ukuri ku Imana ko bizonaba washaka gukunda umuntu ngo naka ndamukunda mutaranabonana ukamupfira ukananira kuri telefone birago yego binyuje hari umuhungu yigeze kubimbwira ko yeri ntari yino ngo ntuje muri boîte naciye nshaka no kujayo vraiment uri kurancunga ntituri kumwe urashaka gucunga umuntu mutari kumwe urumva rero byo gukundana abantu bakundana batababonana mubanze mubonane je niyo mpanuro urumva aba muri diaspora si bibi ndamuronse ni sawa mugabo sinzo ndamuronse ngo njane mu gihugu iwiwe ivyo bimwe biharawe ubu mugabo simya kamera n'umukobwa w'imyaka 20 je kuri jewe sindabikunda mugabo hariho abagabo bakuze aba yaramenye ubuzima vraiment kuko abajene nyene abagishushe ariko utomboye umuntu akuze yamaze kubona ubuzima mugabo je mba mvuga abagutahura kuko 24 ans ubukiri mu bindi bintu ifo kwa gusupportinga nimba ukunda utuntu two kuryoherwa agerageze yigirisha gusa Arsene nawe ararengeje nta 60 umuhungu aba wa 60 yo bagikunda ibiki arakunda nashaka fe rero umva abari kahiga gupfa shida nini utera de kwa Kenya wewe wabura mutera degu mutera degu sirango abantu bagomba wiro kabi uba hani wacu ariko muri za Botswana za rezo sanga abantu bishotse rega nino Arsene nino wewe vraiment hari umugenzi wanje yavyibushe nkuko kwawe tuja muri VZD twifatiye aga taxi nako ne twakarihanye urumva logahe baca baza bamubwira ngo mwoshobora kuduha lift
uwonze abonze bose yarabaretse aja kuri wawe ngo narishaka karifti sinzi ko mwongeza kuri bus donc urumva mu Arsene umubonye ni boss gurara abazungu abavyibushe ago uvyibushe urumva yerekana ahubwo ko atafise amahera menshi mugabo wewe ni contraire nibaza ko baba bariko bavuga bajya abagabo batari active Arsene aragira na sport nyinshi cyane bisigura ko ngira no ku nibindi tweje nk'ivyo ntubimbaze ko sindubaka simenye ivyo abamugira bubatse mugabo ngira ngo ko muri madamu wagukunda cyane ngira nta degu urakoze namwe Arsene Bucuti ndagushimiye cyane ko mu kiganiro kuri ejo